Mpejeje gufungura kubera urabona iyo ugwaje umuntu uba uri pose nta mwanya naronka wo gukoresha telefone cyangwa ngo nje kuri social media cyane. Mpejeje gufungura sinzi umuntu nabonye yampamagaye kuri telefone nimero isanzwe arambwira ngo uri Alvella, niwe muntu wa mbere atanguye kumpamagara. Ndambwira ntego ngo ni Alvella cyangwa n'undi muntu afise telefone yiwe. Ndamwira ni Alvella kubera iki? Aca arambwira ngo Alvella ngo urakomeye. Ndamwira ntego ndakomeye ngo umeze neza ngwego ngo nuko batubwiye ko wapfuye. Tubona kugira kunzi ba Bas TV amakuru yanyu muraho meze neza. Twe turashima Imana tumeze neza nko mubibona kuri micro Tamaranton. Behind camera ni Ibra photograph Burundi namwe. Hama uno mwisi twagiye turi mu Carama kwa Alvella aho hamadimiye hariko haravugwa amakuru cyane. Benshi bavuga amakuru atandukanye ko yoba yitavye Imana. Turagiye kumuraba muhiri wabo hama murabona ibikurikira. Murakoze cyane. Twabwiye ko tugiye muhira kwa Alvella uherutse twashitse turi kumwe nawe twumva tuganire nawe. Turakwakiriye kuri micro za Bas TV. Murakoze cyane. Amakuru yawe urahora kumenya mukuri umubiri wose ubuzima bwanjye ni bwiza byose ndakomeye meze neza nta kibazo. Muri iminsi ntiwaba waragwaye cyane canke basinabuke buke? Reka nta n'umusonga nta kibazo na kimwe nigeze ngira meze neza. Alvella uvugishije ukuri ko muri iyi minsi hari inkuru iri kwiravugwa batubwira yuko Alvella yitavye Imana. Ni inkuru yaduciye umutima cyane donc n'abantu benshi cyane byarababaje kandi n'ubu ndibaza ni warabimenye. Mbe ivyo bintu wavyakiriye gute umaze kuvyumva? Uko deja sinavuga ko ati nivyo sivyo ko turiko turavugana. Mbe wavyakiriye gute umaze kuvyumva? Ayo makuru yaravuzwe gusa ni hatari. No kuvuga muri iyi minsi ndi nagize amahirwe ndi umuntu nigeze nkora nibazo byo kugwara cyangwa kumererwa nabi. Ayo makuru nayakiriye ku munsi w'ejo. Ndibuka yuko nari ndi kwa muganga nari bise umuntu nari ngwaje hanyuma mpejeje gufungura kubera urabona yuko aje umuntu uba uri pose nta mwanya naronka wo gukoresha telefone cyangwa ngo nje kuri social media cyane. Mpejeje gufungura sinzi umuntu nabonye yampamagaye kuri telefone nimero isanzwe arambwira ngo uri Alvella, niwe muntu wa mbere atanguye kumpamagara. Ndambwira ntego ngo ni Alvella cyangwa n'undi muntu afise telefone yiwe. Ndamwira ni Alvella kubera iki? Aca arambwira ngo Alvella ngo urakomeye. Ndamwira ntego ndakomeye ngo umeze neza ngwego ngo nuko batubwiye ko wapfuye. None nkaba napfuye tukaba turiko turavugana nindabikubwiye. Je serenzi ko ari ibintu bashize kuri social media. Nari nzi nyene ni umuntu yatuburiye nk'umuntu nkaba napfuye ukabumva turiko turavugana. Cyane ambwira ati no mbarira ubikuye he byagenze gute? Arambwira andongekera link ngo genda kuri WhatsApp ariho link ndakurungikira. Nicinjiraho kuri channel ya YouTube mbona ngo RIP muhimbare Alvella nikashituka Mungu wangu byaragusanuye. Naratangaye ndatangara cyane ndavuga ko jewe Alvella nibwo natanguye kumviriza iyo video bari bakoze kuvuga ko napfuye. Nanumva ari bisanzwe kuko mbona n'abandi basigaye babibagira kuri iyo channel hariko na kamikazi kuri iyo channel baramushize koko yapfuye. Israel mbonye kuri iyo channel baramushize ko yapfuye. Rero kuvuga ko napfuye nanumva ari bisanzwe ariko ikintu cambabaje nababaye urupfu bavuze ko napfuye. Nababaje no kumva bavuze ngo nagonzwe n'imodoka ngo isura yanjye irafyatagara ngo hamwe badasha no kumenya ngo baza kumenya ariko batoye karangamuntu yanje. Nkuvyumva n'usengiza ubwoba bwinshi numva man mugabo ndi gufabira atinyitse ntibaze ngo ni ibintu byo kushiranga ya gusa nyine vyarambabaje. Nuko umaze kuvyakira byarakubabaje cyane umaze kubona uko babikoze?
nukuvuga akavideo batanguje kari akavideo ko muri filme. Hari filme nakinye imaze gusohoka Kamixon, nabwo ari filme yiwanje twayikinanye na Deniston, izoja kuri channel ya Deniston. Iyo filme rero hari ahantu bacishijemo bariko baravuga amakuru, bavuga yuko napfuye nitavye Imana muri iyo filme. Baca bafata akavideo bavuzemo muri iyo filme kavuga ngo twagomba kubamenyesha yuko Alvella MUHIMBARE yitavye Imana. Baca bagaterura konyene uko nyene, baca baragenda baragatanguza, hari ubumenyesha amakuru ariko aravuga, baca baragatanguza, baca bashira ko amajambo yiwabo ngo ni inkuru ibabaje cyane, ngo umuririmbyi ngo ahora arimbira Imana ngo igihugu kirahomvye. Ndavuga Yesu mwana, abantu babaye gute? Iyo afata akagenda akavuga ngo ibi ni filime yari karakina, ntagende guhamura abantu ababwire ngo napfuye. Umva muri iyo filime wakinye, hari wakinye wapfuye? Ya filime ihera napfuye, bavuga ko napfuye. Rero niho bakwiye ako kavideo, nakiriye amatelefone y'abantu benshi kugeza aho bintera stress, ndakuramo connection, ndazimya telefone, muga nzimije nobone ndavuga ni nta kintu nkoze kubera abantu bose ariko barandondera, nta muntu maza konora kandi baza kugira umutima. Ushavuga ko wapfuye kuko ati nivyo ni nubona telefone n'abantu, ejo naraye ntangaye, kumbe no kuri Imana ihezagira umuntu wese ankunda, Imana ibahezagire cyane. Rero bamaze gupibira ako kantu bakavuga ati ko wapfuye, reaction z'abantu ko abantu bavyifashe bakuvugisha canke muri commentaire byo wabibonye gute, byaguhaye ikihe kigwa? Jewe buriya nahora ndi umuntu afata ibintu bisanzwe, ariko ibintu byeje sinabifashe bisanzwe. Bwabo ni narabonye ndafise abantu bankunda, ndafise umuntu umwe cyangwa babiri babona yuko mpfuye bogira agahinda kenshi mu mutima wabo bakababara. Nukuri narabonye ko abantu bampangayikiye, narakiriye amatelefone. Imagine hari n'abantu bahanze bace kuri nimero isanzwe, nkabona umuntu ari muri Canada arantelefone kuri nimero isanzwe, akantelefona nitavye ngo uri Alvella ngwawe, agaca kata telefone. Waremeye kukundwa? Sha bisa navyo. Nene wabwira gute abo bantu bose abakunzi bawe, abakunzi bacu bose badukurikirana n'abandi bose icyo bababwira kuri iyo nkuru yejo yabaye? Ikintu kimwe novuga, abantu dukunde kujya bike turyame kare. Biba ari bisanzwe kubera twasanze dusanga bibaho kubona umuntu yo gutuka, umuntu yo kubwira nabi, umuntu yo genda akakwambika ibara, kano kanya umuntu akitora akavuga ati Alvella namufashe ariko arasambana, Alvella basi ivyo birasanzwe. Ariko kuvuga ko umuntu yapfuye, ijambo gupfa ni ijambo rikomeye cyane. Rero abantu basigaye batwica duhagaze. Imve ndiko ndatambuka mwibarabara, hari abantu bazi ko naraye mpfuye. Ega kano kanya nugira ngo abantu bose barabizi ko ari bubesha. Hari umuntu ashobora kuba atarabimenya kano kanya zite Alvella yarapfuye. Urumva birababaje rero kubona hari abantu bagomba kunezererwa mu mibabaro y'abandi, bakifuriza ikibi umuntu, bakabona kwifuriza ikibi umuntu menga bovyungukiramo. Nukuri ndasavye buri muntu wese, aho kugira ngo wambike ibara umuntu kubera inyungu ziwawe, aho kugira ngo uhemukire umuntu kubera inyungu ziwawe, wo bireka vraiment ugatungwa n'utwo ufise. Nibaza ko iyo ni problem y'amavyuzi. Nino bambwira gute umuntu yabikoze? Naramubabariye, abantu benshi barambwiye ngo ngende kumwitwarira ndamufungishe, ariko napfuye. Kandi bijya yavuze ntibizoca bituma mpfa. Urumva kandi byo bari byiza nimba yabikoze ashaka umukate w'umwana cyangwa ashaka udufaranga two gukorera ikintu runaka, kubera nyene niyo nzira yabonye yokoresha. Gusa ikintu no mubwira, ntazasubire burya kwica umuntu. Urabizi yuko kwica umuntu sugufata imbuga tukamucumita. Buriya niyo ufashe umuntu kamwica mu vyumviro byawe, hajya mu vyumviro byiwe yaranyishe, kuko yaricaye arategura urupfu neza, mpfa ararutegura, aragira plan hamaranyica. Nukuri babe bagira umutima wa kimuntu, bijya nta mutima wa kimuntu birimo. Alvella urakoze cyane, sifatika nkanya tugushimire cyane. Ego namwe ndabashimiye cyane, mwakoze kunyumvira ko nukuri ndahumurije abantu bose bankunda, abakunzi ba Ecobus TV bari bamaze gukurikirana ikiganiro cyo wanje. Ndakomeye, ndi muzima, nukuri ndameze neza, nta n'umusonga mfise. Yesu aracandize, nukuri ndameze neza nta kibazo. Bakunzi mwamubonye, Alvella ntabwo yapfuye, ntiyanagwaye, ameze neza, arakomeye kandi mwamwiboneye. Sivyo twabwira ariko yanavuze kandi ariko aravuga, murabona ko avuga neza kujya nyene. Tumushimire ubugira kandi.
ndashimira Ecobus TV, Imana ibagure cyane, ibaha umugisha, ibashikane kure cyane hashoboka kubera ko mudukunda, namwe Imana ibakunde kurusha. Amen. Natwe turakwifurije Imana igukomeze, ntuzopfa utarashika ku Imana yateguye gushika. Jewe sinzopfa gupfa, abe nubwo boncukurira imyobo 1500, ici wanje kirahari kirimvye. Bavyumve cyane. Umunsi ugeze nzokija, munsi nzokwanka, ariko ivyo banyimbira ntisinshobora kubijamo n'ivyokunda. Murakoze cyane. Murakoze. Muragize neza ko badukurikiranye, mugira ibihe byiza, turabakunda cyane.